Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. Kuri uyu wa 9 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2024 umugambi Chance for Success igice ca gatatu waratangujwe ku mugaragaro hari mu kibanza Amari ya Lux Hotel. Uyo mugambi Chance for Success ni umugambi ufise intumbero yo kwigisha abantu uko bava mu bukene biciye mu nyigisho zo guhindura ingendo n'ivyiyumviro. Izo nyigisho zizoba kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 13 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2024 mu kigo Seprodilic. John Habonimana umuhuza bikorwa wo mugambi watangujwe n'amashirahamwe Televiziyo Tanganyika, USD Media Technologies hamwe na Fondation Jonathan Buju. Mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru aratumenyesha ko iyo umuntu abaye hatigishwa canke atiga naho yoba ari umugwiza tunga birangira homvye. Umugambi gusanze atabumenye ufise n'ubundi na nyamugambi uzokora hanyuma birangira uhomvye. Ariko twebwe muri Change for Success bitugwigisha gusa ngo uzotera imbere uko turakwigisha n'ingene uhomba. Turakwigisha ingene uhomba hanyuma tugahiramo muri kwa guhomba kwawe tukakwerekeza ko wahomvye rero ushaka gufata intumbero sivyo kuko umuntu ahomvye agavuga ati ndabivuyemwo ngira nje mu rundi rudandazwa kumbe no mu rwo rundi rudandazwa giyemwo nago ruzava rumera nkuko hari ikintu abuze uwo muntu ico rero kituguteragiramwo kikamanze kinjira muri wewe hanyuma ejo kikakuhindukirira iterambere ukagira ishika ku bihe vyiza biryoshe bigushikana kumbona kazoza yawe. Arangiza atumirira bene gihugu kwiyandikisha ku bwinshi muri izo nyigisho akanamenyesha ko igikorwa cyo kwiyandikisha kikibandanya gushika ku munsi wa gatanu ku mafaranga 15,000 gusa. Mushobora no kwiyandikisha muciye kuri 79 691 ubusa canke kuri 61 548 297. Tanganyika. Télévision Tanganyika.